Ni rero aba bagabo babiri twokwita Samba Famba gasugurura bari kumwe na Kanyamuji. Iyi ndirimbo yabo rero bayise Ubunure. Mushobora kubaza rero ti ubunure ni ibintu bwoko ki? Ubunure ni inyama z'ingurube zo mu nda zigiye zitandukanye harimwo amaha, ibitigwika n'ibindi nkuko. N'uyu munsi rero bari bagiye guhimbaza umunsi wabo, tuvuga ati mbega buvuga ko yari lancement officiel y'iyi ndirimbo bagiye kuyisohora ku bunure. Nahantu rero twabasanze aho basanzwe barira ubunure, ariko ndabibutsa ko Samba Famba adafungura ubunure bivanye n'idini ryiwe ritabimwemerera. Nubwo rero yaririmbye atubunure ku mafoto hose mukabona afise ubunure, suko aba ari karaburya oyaye nawe nyene ubwiwe, kandi natwe twaravyiboneye ubunure. Samba Famba ntashobora kubufungura, avuga ati nicakuriwe, ariko mugenzi we koresha umwanya, koresha itabi. Kanyamuji umwana wewe arafungura ubunure cyane. Ni mwijambo koresha uyu mwanya yavuze, ariko arasigura ubunure avuga ati ubunure ni nyama ziryoshe cyane. Yitwa ubunure byancanze ku buryo nananiwe gutahura ubunure cyo gusigura. Isoko rero bakaba bavuze ati twararavye dusanga ubunure ni nyama abantu bisoneye bazirya binyegeje, abandi nabo bagatinya kuzirira habona bibaza bati kumbure jewe nakayombona ngo nari ubunure, nakakambona ngo nari ubunure, ariko ntivyari ngombwa yuko twinyegeza ngo nuko twari ubunure, kuko umuntu anywa inzoga arayinywera habona agasomya na mugenzi we, umuntu anywa itaba akarinywa agasomya na mugenzi we. Timbega kuko abantu barya ubunure bo bato burira habona hama bikagenda neza cyane. Yitwa ubunure byancanze ku buryo nananiwe gutahura ubunure cyo gusigura. Koresha umwana yace nero fambira ati Famba ngenda kwereka ubunure n'ibiki, atarambira amoko y'inyama ziba mu bunure. Amoko ya mbere ni Samba Famba umugabo w'agasuguru rero bari kumwe na mugenzi wiwe, bavuga bati kabisa ubunure rero nubwo kuribwa burakaribwa, gusa ati kubo vyemerewe ku bantu atari haramu. Sinzi ukuntu bavyita muri antu ngazinzi ko ari uko nyene. Rero Samba Famba akavuga ati jewe nubwo ntarya ubunure mbonye umuntu ari karaburya bivanye nuko amategeko yiwe abimwemerera, nta ngorane je biba bintiye, arashobora gufungura atangorane. N'indirimbo rero nshasha basohoye yitwa Ubunure iriko iravugisha abantu benshi, aho rero twovuga nk'abastar bagiye bahitinze nk'aba Big Fizzo. Ndabibutsa ko bari basanganywe bari mwe beef, nakoresha umwanya bari mwe beef nkuko oye. Ari n'abandi bavuze ati ku vy'ukuri turavye koresha umwanya n'irya sura yiwe yahombaganye basana Satubi, ku buryo rero abandi rero bace bavuga ati burya na beat bayivye Satubi, kwirya beat yiwe satura amabafre n'amabuye, bakavuga bati burya mwagize kopie kuri beat. Nayo koresha umwanya akaba yarabisiguye cyane, akavuga ati je mu bisazo sindi umuririmbyi, twagize ubusazi bw'iwacu, kuko jewe ryari n'irya mbere ninjire muri studio, kubera vyarabagoye cyane no kugira ngo turya naririmbye tugende neza. Aha rero ni mu gihe aciye avuga ati muravye nko kuri jewe shikiriwe, nko ku rurimbo rw'iwanje hashikiriwe, mwarumva cyane yuko ibintu bitari bipanze ku murongo, sinajana na beat. Rero nikoresha umwanya, koresha itaba, avuga ati kuvy'ukuri kuririmba biragoye, ahubwo abarimvye mwobahwe. Ariko avuga ati jewe n'ukuri Big Fizzo ambabarire ntaco bitwaye, nta ngorane kuba ari umusitari nk'uyu akaza guhuga umuhimbiri w'imbwa nka jewe, ahubwo biratangaje, ahubwo ntiyisonira. Ni rero koresha itabi, koresha umwanya. Bari kumwe rero n'uyu mugabo bavuga bati ku vy'ukuri video y'indirimbo igiye gusohoka vuba cyane, ariko turose uwitanga kugira ngo adufashe gusohora iyi video. Ni nyuma yaho rero mwari mwarabonye abapost menshi kuri Facebook, kuri WhatsApp, ku mastati, ku Instagram, sinzi ko bayasize ko bafatanije ibintu vyari biri mu ipantaro. Sinobisubiramwe ababibonye mwarabibonye, amapost yavugishije abantu benshi cyane, ariko bavuga bati burya twariko twapromotinga ubunure. Rero ubunure rero uyu munsi promotion zabaye hani mu kiringo, uyu muntu atandaza ubunure yaciye abongera ubunure bwishi bugwiriye. Koresha umwanya akaba yarahavyibuye uwo munsi mbere no gutaha bikaba byaramugoye kugira ngo ashike muhira. Nikoresha umwanya na Famba Samba bavuga bati
twebwe turose umuntu adufata mu mugongo akaduha sandohare yo gukora iyi ndirimbo twoyikora hama video agaca twara agapostinga kuri channel yiwe vyoba bimaze twebwe ntaco vyoba bidutwaye ndabibutsa yuko rero ama TV ariko agenda vyuka cyane ndababwira ati ni ihuriro TV yavyutse neza cyane yabijemwe neza cyane ndabibutsa ko na Samba Famba yagarutse mu ihuriro TV ndababwira ati n'abantu benshi bariko barakora cyane nka Mr Sami official ariko agenda akora cyane Rugoti Star filime abanje muyirabe nayo hariya burya iriko mugende kuri Rugoti Star naone murabe ndababwira ati rero ibintu biracasa neza cyane ni X-Ray Bam mugume mugira muraba kuri muza gucekinga kuri channel yiwe ya X-Ray Bam ku buryo mu minsi mikeyi cyane ibintu mugiye kubibona kandi ntimwibaze rero ngo yarabibagiye utuntu tumwe mugenda mutubona inyuma ya Ego Oya igisasu kiraje ni dog muri talent wise nawe ariko aravyitwaramwe neza cyane ndabutsa ati indirimbo n'ubunure rero iriko iravugisha abantu benshi bavuga ati mbega abagabo inyigisho iri mu iyi ndirimbo niki reka tugende rero ku bintu bigize iyi ndirimbo Samba Famba niwe yavuze ati kuryamana n'abakozi bo mu nzu vyamurambiye ngo mufitiye ideni akararaniza arahumva vyoshoboka kuvuga rero bivuze ati izina niryo muntu avuze ko ari umufyonzi bihera umufyataguzi urumva ucu usanga ari hatari kandi ababwira ati rero umuronanirwe mu vyanye no mubanya ariko nimwibagiye kushigikira impano ndundi nimwibagiye gushigikira ibikorwa bigiye bitandukanye abantu b'Imana kubera ko twese tubayeho kubw'abantu n'abandi ariko rero ndabibutsa yuko mwebwe mugifise inzigo mugifise imitima mibi nk'ibihere umuntu aba hari inkatishira muri community ibi bintu bigize imisi vyidogwa umuntu agwaye rinkatishira agwaye agafilima atishira muri community ugasanga urarahiye urase mbega aho woba ufise umutima wo gufashanya naba bagabo rero ndiko ndavuga rero baso indirimbo bavuga bati ari nkamwe turose umuntu yiyemeza ko video yosohoka akayipostinga iwiwe vyoba bimeze neza cyane ndabibutsa ati ni muco right na wenyene kudufilime tugiye turyoshe nimba sinzi ukuntu batwita ndatwibagiye ariko mugende kwa Muco Melody nahone murabe hariko utuntu turyoshe cyane reka ndababwira ati murabigwe mu vyanye no mu banyu mugiraho muba mwubahwe mugira ivyo na nivyono ndababwira ati ni Mayeri Kiramvu narinje kandi kubabwira ko iyi ndirimbo twariko turarabira hamwe iyi ndirimbo y'ubunure ya Samba Famba na mugenzi wiwe koresha itabi aho bazi nk'abantu batisone ariko kuri rezo sosiyo n'ivyo ntibisone ariko mu buzima busanzwe bwa misi yose bafise imiryango n'ibindi barisoneye Abdul rero kudandaza ubunure Chimamanda gutuka aba profete nivyo vyiwawe rero ivyo bintu ni bimwe mu vyo bagiye baririmba ndababwira ati rero mwebwe mwahisemwe neza mukagira subscribe share na comment ndababwira ati mwarahisemwe neza kandi mugiye kugirirwa neza kuko mugiye kuronka ibintu bigiye bitandukanye isango ni ku munsi wejo aho mugiye kuronka amakuru mashasha ntababwiye ntabibiye mwebwe reka ndabaramutse ndababwira ati ibintu biracasa neza cyane mubandanye mudukurikirana mubandanye mukora ibikenewe cyane cyane muteza imbere impano ndundi muteza imbere ibikorwa byacu tuzotera imbere ku bwawe tuzotera imbere ku bwa mugenzawe naco gituma tugusabye ati gira commentaire ugire share eka ugire na sabuni reka ndababwira ati big up ciao ciao